ibwirizwa shingiro umukuru w'igihugu afise ububasha bunini cane ntaho bwitaniwe n'ubw'umushikiranganji wa mbere, afise ububasha bukomeye ku mushikiranganji wa mbere kuko niwe amugena, afise ububasha bwo kumugena, afise ububasha bwo kumuhindura igihe cose abona ko bikenewe kumuhindura. Mu gihe afise inama nshingamateka afisemwo amajwi angana uko angana, akaba azi ko abashingamateka bari inyuma yiwe, umwanya wose yoshakirako yoshobora guhindura umushikiranganji wa mbere, agahindura abagize leta canke uwo wundi wese afata ko ari utariko aramufasha amabanga ahubwo ariko aramwononera. Ico bariko baravuga ngaha kirumvikana. Bose rero ababajije baca bagira bati none ingorane afise yoba ihagaze he ku buryo aja mu vyo kwidoga ko aho musi wiwe bamwicira akazi. Ingorane yiwe ubwo ntifatiye ku kugene yagiyeho. Ico rero ni ikibazo gikomeye cane. Impari zijanye n'amatora zarabayeho kandi zikomeye. Izo mpari umugambwe CNL warerekanye ko watsinze amatora, uratwara ivyegeranyo vyerekana ko ari buri imbere mu matora, ariko urubanza rugeze muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro, benshi barakurikiye uko rwagenze. Sentare yaciye urubanza nka kwa kundi nyene ayo masentare ariko araca za zindi manza zacu twese, aho mu kivunga duhanwa batatubwiye ico twakoze ngo bagende bavuga umwe wese berekane ikosa yoba yarakoze. No ku rubanza rwa CNL, sentare yo yavuze ko ivyemezo CNL yazanye bidashobora kwakirwa. Cari gitangaje kuko mu manza zijanye n'ivyo vy'amatora, sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yari kugenda irakora ku cemezo kimwe kimwe cose cazanywe na CNL, ikavuga iti iki mwazanye kijanye na bureau de vote ya hanaka twagikozeko, twabonye ko ataho gihuriye n'ukuri, twagiye kuraba n'ibitabo vy'aho hantu, turabona ko ico kintu mwazanye kidahuye n'ibiri aho hantu, canke bakavuga bati ngaha twabonye ko muvuga ukuri, ivyanditswe bitari ivyo vyose ntiyaduhaye ko bitari vyo, mwebwe muriko muravuga ukuri. Ariko ya sentare yashimye kutanaraba ivyo vyemezo, igira ko ivuga ngo ntibishobora kwakirwa, iterekanye ingene bidashobora kwakirwa n'amakosa arimwo. Ivyo rero bica bizana kwikeka. Iyi sentare yahunze iki? Iyi sentare ni kubera iki yanse kuraba ivyo bintu? Yatinye iki? Bibonekesha ko sentare yatinye gusanga ukuri kuri muri ivyo vyegeranyo. Bikaca rero bizana ko abarundi batari bake babandanya kwikeka vy'ukuri ko CNL yatsinze amatora. Iki twarumvise mw'ijambo riheruka mu ndwi iheze ryavuzwe n'umukuru wa CNL Honorable Agathon Rwasa, yarasubiye kwemeza ko ari seni yashize CNL mu kibanza ca kabiri, mugabo ko abarundi bo bari batoye CNL. Ico twaracumvise, kandi inyifato z'inzego z'igihugu zerekana ko ivyo bintu ingene bifashe, hariho ubwo rwikekwe rwerekana ko ibintu bishobora kuba vyagenze uko, ko CNL ishobora kuba ariyo yari yatsinze amatora. Igihe bidakozwe mu muco bizana kwikeka. Ikintu conyene cashobora gukuraho kwikeka nuko ibintu vyari gukorwa mu muco. Ico rero nk'uko mwabivuze bishobora gusigura ibindi vyose bikurikira, kuko uwutwara uyu musi abaye azi neza ko atari yatsinze amatora, arazi ababizi abaribo, abashobora kuvyerekana abaribo, nabo bari muri izo nzego, nabo babisangiye mu bijanye no kwiba ayo matora, abafise bose uruhara bagize kugira ayo matora yibwe. Nabo muri ico gihe kubikurako, kubagirira nabi, kubakura mu mabanga, kubasubiza hasi, ubanza guharura kabiri, uragira uti uyu nkamushira hasi, sinzi ejo niyamara guhinduka umwasi
ivyo azohava asohora akamenera agatabi ntawuzi uko bizohava bigenda. Murumva ko ngaho hariho ikibazo gikomeye cane. Rero hariho n'ikindi ku bwanje kitanavugwa gose, hari ikindi kitanavugwa gose. Erega abarundi ntibigeze bahabwa umuco ku rupfu rwa Perezida Nkurunziza. Erega abarundi gushika uyu musi ntibigeze babwirwa icahitanye Perezida Nkurunziza, kuko itangazo rya leta ryavuze gute? Itangazo rya leta ryavuze ngo umutima w'umukuru w'igihugu wahagaze. Aho ni kw'itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2020. Ariko ibitaro yari yavyinjiye imisi 2 imbere. Yari yinjiye ibitaro hari ku musi wa gatandatu itariki 6 niho yinjiye ibitaro. None ko abarundi batabwiwe igihe yinjira ibitaro yaragwaye iki? Kuko kugira umutima urinde ugera aho uhagarara, impfu zose kw'isi, uwishwe na malariya umutima urahagarara, uwishwe uriye isumu umutima urahagarara, uwishwe n'igituntu umutima urahagarara, uwurashwe umutima urahagarara. Ikintu cose mu kugira umuntu bavuga ati yapfuye umutima urahagarara. Rero kubwira abantu itangazo rigasohoka rivuga ngo umutima warahagaze w'umukuru w'igihugu, ico kintu nticumvikana. Hari umuco wategerezwa gutangwa aho hantu, abarundi bakamenya neza ico cahagaritse umutima w'umukuru w'igihugu ni giki, intango y'uko umutima uhagarara wabaye iki. Nico twibaza ko cari kigiye gutomogwa. Aho rero igihe ibintu vyose bitagenda bitomogwa, bituma abantu batangura kwikeka. Ubwo ntiyatwawe n'ikindi, ubwo nta kindi coba carabaye, mbega ko atatohoza ryabayeho ngo rihe abarundi vy'ukuri ivyo ari vyo. None hamwe hoba hari ikintu cabaye, nta bantu baba basangiye ibanga badashaka ko rimeneka. Rero aho hose hari ivyo bintu vy'ibipfungu bivyara ukwikeka, kumbure bikava bisigura ingene umuntu aba afise ubutegetsi bwose ariko akamera nk'uboshwe, akagira ati nkakora kuri iki kihava gikwega kiriya, nanje mpave ngira ingorane. Nta na kimwe nemeje jewe muri kino kiganiro, sinemeje ngo habaye iki, ntihagire uwunyumva nabi, nta na kimwe nemeje. Mvuze nti harabuze umuco. Iyo umuco ubuze, abantu baraheza bakikeka. Ivyo rero bikeka bishobora gusigura ingene umuntu aba afise inguvu akisanga adashobora kuzikoresha kuko atinya urya wundi ibindi bintu yohava ashira habona. Ni ivyo vyose kumbure bishobora gusigura ibintu vyinshi bidasiguritse muri uyu mwanya. Ariko rero akandi ngira nokongera ko ni ijambo tubona ryavuzwe n'umushikiranganji Gervais Ndirakobuca benshi bita Ndakugarika. Niwe ejo bundi ho yahura n'abaherutse kugenwa ngo babe abahanuzi ba Buramatari, yatanze insiguro mbona ko kumbure umuntu yarakwiye kuyumviriza neza ikisigura. Aho yatandukanije leta mvyeyi na leta nkozi. Aravuga ko leta mvyeyi iserukirwa n'umukuru w'igihugu, kwiyo ijanye n'ivyo guhagararira amategeko mu gihugu. Hakabaho rero na leta nkozi nayo avuga ko yo iserukirwa n'umushikiranganji wa mbere. Ubundi iyo Perezida Ndayishimiye ariko aravuga, we yahora avuga ko vyose ari we, yahora avuga ko yaserukira leta mvyeyi, leta nkozi. Ariko ubundi agatandukanya umwe ajejwe amategeko n'ubujejwe gukora. Kumbure rero umwe ahagararira amategeko nuwo atanga impanuro, akavuga uko ibintu vyari bikwiye gutumbera, akanavuga ko kwica abantu ari bibi. Wa wundi nawe aserukira ivyo gukora, kumbure niwe aserukira ivyo bintu tubona vyose bitumvikana, biriko birakogwa nabi, bihagaritse umutima abarundi, abarundi bavuga bati ibi bintu birakwiye gukosorwa. Umukuru wa leta nkozi
kumbure ni ukuraba ivyo ariko arakora ko bijanye n'ivyo uwundi avuga ati genda umukuru wa leta mvyeyi njejwe. Mugabo twebwe uwo abarundi bafata ko babaza ivyo bintu vyose uwubibazwa ni umukuru w'igihugu afise ibwirizwa shingiro rimuha ububasha bwose bwo gukiza igihugu muri ivyo bintu. Ahantu ngomba gutera ndangiriza kino kiganiro nuko abarongoye igihugu bakwiye gukora ibishoboka vyose kugira ngo igihugu kibe mwituze. Buriya izi ntureka, izi njyane, iyi mitima yama ihagaze nta numwe bifasha, nabo bategetsi bo nyene ntibibafasha. Ejo bundi sinzi uko twariko turaganira, turiko turavuga ibi bintu nk'izi manza zisigaye zicibwa, bisigaye vyoroshe ko ubucamanza bwaduka ngo turafasha ibintu vya naka, ata rubanza rwanabaye gukuri, bagafata ibintu vyose bakajana. N'uwo muntu yagize ati mbega mwabategetsi, uyu munsi abafise ibintu mu Burundi ko ari mwebwe nyene, abariko bararundarundanya amayetaje n'amazu n'ibiki vyose ko ari mwebwe nyene mwabajenerali, abandi barundi bakaba batubitse umukanda. None akaba ari mwebwe nyene muriko mushiraho amategeko atuma vyoroha kwaka umuntu ibintu vyiwe. Buriya mwiyumvira ko muzoguma mukomeye imyaka yose? Buriya mwiyumvira ko muzokwama mufise izo nguvu mwibaza ko mufise uyu munsi? Mwibaza ko bajya mwabwatse batigeze kuba bakomeye nk'uko kwanyu, batigeze kuba biyumvira ko atawo bakomanya, atawo banyiganyiza? Rero namwe muzanye ingendo ko uwufise ubutegetsi, uwufise igikenye wese ashobora kunyaga ibintu vy'umuntu ataco yinona, mukanibagira ko ivyo bintu ari ivy'imiryango atari ivy'umuntu umwe. Ejo iyi ngendo muriko murakwega izoza kuri ya ma etaje muriko murakura mu busuma. Iyi ngendo muriko murakwega izoja muri ubwo butunzi budasiguritse muriko muriha. Muzobirorera ivyo bintu byanyu navyo bifatwa nk'uko mwihaye gufata amatongo, ubutunzi, amazu y'abandi. Rero abategetsi barakwiye kwiyumvira uko turonka igihugu gitekanye, uko turonka igihugu abarundi babanye mu mahoro, niko umwe wese muri twebwe atunganirwa, yaba abatwagwa yaba n'aba batwara. Ariko uko bazana intureka n'imitima mibi, niko bakwega kwejo nabo nyene batazoroherwa, kuko abo bashizemo imitima mibi bazohava baza bafise umutima mubi. Nta vyamaho, nta wamakomeye, nta ngoma nimwe yamaho, ngo ingoma zose zo muri ino si yacu zama zigenda zikuranwa. Abejo barabayeho, igihe cabo kirahera. Ab'uyu munsi barahari, nabo nyene igihe cabo kizohera. Barakwiye kwikubita agashi bakiyumvira ejo. Iyindi mpanuro noha umukuru w'igihugu wenyene, ibi bintu vy'amashirahamwe yigenga, ibi bintu vy'amaradiyo yigenga, burya umuntu wa mbere bishobora gufasha n'umukuru w'igihugu. Babaze umuhisi perezida Nkurunziza wenyene uko yafata nk'iradiyo RPA, yafata ko ari radiyo imufasha kumenya ivyo abiwe batashobora kumubwira. Hari vyinshi yamenya kubera ayo maradiyo, hari n'ivyo yakosora ku bari munsi y'ibihangange akatuma bishobora gukosoreka kuko yakoresheje amakuru yatanzwe na za RPA. Kiretse ikibazo gikomeye cyane twapfuye kijanye n'ikiringo ca gatatu ciwe yashaka kwiha ku nguvu, ubundi ku bindi bibazo bitari bike ntabwo yabona ko kuba amashirahamwe ahari canke amaradiyo yigenga ahari ko ari ikibazo cyane kuri we. Yafata ko bifise ico bimufasha kugira ngo agire ijambo ku bari munsi yiwe. Perezida Ndayishimiye yomenya ko aya mashirahamwe yigenga n'amaradiyo yigenga ari ibikoresho bishobora kumufasha gose mu ntumbero yoba afise yo gukiza igihugu, mu gihe hari abandi yoba afise yamuboheye amaboko imugongo atabona ingene abigobotora. Iyo aba yararekuye amaradiyo, iyo aba yararekuye ibimenyesha amakuru, vyomufashije gushobora gutwara neza, kandi vyofashije ko abanyagihugu biwe atabaho bafise akangonongono bagira bati dufise ikitubakiye tutigeze dushobora gusohora. Ico kirahambaye. Hari ikindi kintu cyo nabonye ko nawe nyine atahura, nuko yatahuye ko
mu gihe agumye adadaza mu gufata nabi bamwe mu barundi bigira ingaruka ku butunzi nyene bw'igihugu c'u Burundi, aho yavuga nk'ibi vy'uko bora bakavugana n'amaradiyo. Rero iyo ntumbero akwiye kuyibandanya, akazana umwidegemvyo munini mu gihugu, akava mu ngendo we nyene akunze kwiyamiriza, aho avuga intwaro zitwa dogora duhure. None hari dogora duhure uyu munsi isumba yiwe? Narabe ibi bintu birekugwe, abarundi abaha umwidegemvyo, nawe azoroherwa, kandi umunsi azorangiza ubutegetsi azokumva bamushimira, bamuha iteka rikomeye cane, kurusha ko azovaho abantu bidoga barira bavuga bati abacu bapfuye ku ntwaro yawe, ntaco washoboye kutumarira, nawe wagiye umurongo w'abandi bakuru b'ibihugu dufata nk'abicanyi. Aha rero niho ndangirije kino kiganiro c'uno musi, nshimira mwebwe mwese twaganiriye. Ibibazo ni vyinshi cane, ndabona ko hari ibibazo ngira bishika amajana n'amajana ntashoboye kwishurako, ariko nkizera ko mu kiganiro twagize hari vyinshi nashoboye gucako mu vyo mwari mwipfuje kumbaza. Ibibazo bimwe bimwe sinari nabifashe nk'ibibazo kuko biza ari ivyiyumviro. Ikiganiro kimaze kurangira navyo nyene ndaza kubicishamwo abantu baze barumviriza ivyo abanyagihugu biyumvira. Tubikora twibaza ko bishobora gushikira amajwi y'abategetsi, turazi ko banavyumviriza, turazi ko ari wa mbere bavyumviriza cane bino bintu tuvuga, ariko ntibavyumvirize bafise umutima mubi wo kwiyumvira ngo ni ukubagwanya. Nibavyumvire mu ntumbero tuba dufise nk'abanyagihugu bajejwe, bategerezwa gutunganiriza, bakuremwo igishobora kubafasha kugira ngo ejo h'Uburundi haze habe heza, hazana iteka ryabo, hazana iteka ryacu, hazana iteka ry'igihugu cose. Murakoze mwese. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye, nagomba ndamutse umutumire amahoro cane. Jewe ikibazo nari mfise, nk'uko ikiganiro kiriko kivuga ku vyerekeye ingene umukuru w'igihugu avuga amajambo meza, mugabo ugasanga nta nkurikizi, mugabo ugasanga ayo majambo turabuze aho aherera. Ubuheruka muri iyo minsi iheze niho yavuze ati ushake uje mw'ibarabara ugumuke ugire bindi vyose, ariko wubahe ubuzima bw'umuntu, ntiwice, kuko amaraso y'umuntu arahuma, kuko amaraso y'umuntu si gwawe. Ayo majambo n'amajambo anezereje cane, ndayumvise ndibaza ati ngira ngo hagiye kubaho bimwe twaguma twumva vyo kunyuruza abantu, vyo kwica abantu, bigiye guhagarara. None mwino misi naho nyene tuguma twumva hatorwa ibiziga, hari uwishwe, hari vyinshi. None akamo k'umukuru w'igihugu koba kava he kagashika hehe? Mwotubwira inguvu z'umukuru w'igihugu ziri hehe, nk'abantu mushobora kuba mwoshishoza cane, inguvu z'umukuru w'igihugu mubona ziri hehe? Murakoze. Ndashimiye cane ubajije n'aka kabazo, kuko ukabivuze niko nanje mu mwanya wa mbere namerewe ncumva rino jambo, kuko ryari jambo rije rimeze nk'iritangaje. Umukuru w'igihugu yavuze yakaze gose, umubona mu maso ko akaze, avuze ikintu kiriko kiva muri we kandi gikomeye. Aravuga ati abantu birinde gusesa amaraso, mwirinde gusesa amaraso, mukore ibindi vyose, mushaka mugumuke, mushaka muje mu mabarabara, ariko mwirinde gusesa amaraso, kuko amaraso arahuma. Mu mwanya wa mbere rero nkicumvise rino jambo, jewe numvisemwo ibi bijanye n'abanyuruzwa, ibi bijanye n'abicwa, ibi bijanye eka n'ubukozi bw'ikibi tuguma tubona mu gihugu, biboneka kandi ko kenshi bikorwa n'inzego z'igihugu zegukira umukuru w'igihugu nyene, kuko usanga ukuboko kw'iperereza kuri imbere cyane muri bene ivyo bintu. Aho rero nagize nti emwe aho twabiboneye bigiye vyakira, kuko kuva Perezida Ndayishimiye yafashe ubutegetsi mu kwezi kwa gatandatu guheze,
gushika avuga iryo jambo ntaco twabona kinini cyahindutse. Nka twebwe mw'isekeza ndondeza dukurikirana ibibazo by'abanyuruzwa, abantu bagumye banyuruzwa kwa kundi nyene, nta cyahindutse na gitoyi. Mu kwezi kwa gatandatu twumvise umukenyezi yanyurujwe yitwa Ntiranyibagira, twaranamukoze ko muri ndondeza, ubu agenda gutyo. Tukumva umunyagihugu w'Ingozi yanyurujwe nk'uko nyene, Aniseti Ndayishimiye we yanyurujwe, Evariste Ndayishimiye yaraye arahiye acanyuruzwa itariki 19. Tukumva imbonerakure zo ngaho Ingozi n'iperereza vyagize uruhara rukomeye mw'inyuruzwa ry'uwo muntu, uwo baragiye. Twagenda ukwezi k'umunani turumva abandi banyuruzwa, mu kw'indwi twarumvise abandi banyurujwe. Tugeze mu kw'icenda hari abahungu babiri banyurujwe hari i Muramvya. Twagumye tubaza incuro nyinshi cyane, twandikira na Ndayishimiye we nyene ku rubuga rwiwe rwa Twitter, kandi tuzi ko asoma kira kwezi twibutsa. Ubwa mbere twibutsa kira ndwi, tuja kwibutsa kira kwezi. Aba bitwa Bienvenue Ndacayisaba n'uwitwa Jerome Ntakarutimana bafatiwe i Muramvya, barapfungirwa muri polisi. Amakuru dufite nuko iryo joro nyene bahabwa umukuru w'iperereza ngaho i Muramvya. Gushika uyu munsi ntibarigira basubira kuboneka. Abahungu bava muri komine Rusaka ahitwa Namande, gushika uyu munsi ntibarigira basubira kuboneka. Turarindira ko yovuga ijambo na rimwe, turabura kuri abo bantu. Ntivyatevye tuza twumva hafashwe abandi abanywanyi b'umugambwe CNL bava muri komine Kiganda. Abantu bashika indwi bafatirwa rimwe ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro, bafatwa n'umukuru w'iperereza muri iyo ntara akunzwe kuvuga Gerard Ndayisenga. Aba barafatwa baragenda, kandi bafashwe habona ku murango. Umwe muri bo ararokoka bageze ku Rusizi mu Cibitoke, aho bashobora kuba bariciwe. Ibi turavyandika incuro nyinshi cyane, turavyibutsa, ariko ntitwigeze twumva umukuru w'igihugu avuga n'umusi umwe. Sabo gusa, mu za Cibitoke ibintu twagiye turumva ni ibintu biteye ubwoba. Abantu bagiye barafatwa bavuye muri Kongo bakaca babugwa irengero, uri abari bavuye mu kazi, uri abitwa ko ari abo kwa Zebiya, ibintu byinshi cyane biguma bibera aho hantu. Ahandi tukumva umutwaro ugwaruka rwa CNL nko muri komine Rugombo afatiwe ku isoko, abantu babona, guhera ico gihe umuntu akabarabutswe. Za Gatumba ukumva Jodasin yagiye arafata umusore yitwa Espoir Rukundo, mu nyuma ukarindira twabitabaje, ukarindira ko ari intumwa avuga muri izo nzego zitwa ngo leta mvyeyi, ukazorindira ukabura, imiryango igatinda ikihebura. Ntivyahagaze, vyarabandanije. Uyu mwaka umaze gutangura, abantu bagumye banyuruzwa kwa kundi nyene. Ubu nta ndwi zitatu ziheze, Clement Nduwayezu hariya hafi ya kaminuza, hari ikiriri hafi yaho, ariko yegukira muri komine Kanyosha, ubu arafatwa nta ndwi zitatu zirahera. Biboneka ko vyoba biva ku mukuru w'izone yabamwo. Gushika uyu munsi twaratabaje, uyu muntu arigera asubira kuboneka, umuryango utanguye kwihebura. Ni ukuvuga biragoye gose ko mu Burundi haca indwi ata muntu anyurujwe. Umuntu akiyumvira, none aya majambo avugwa abasigura iki? Aho ntituvuze abicwa, ibiziga vyagumye biboneka kwa kundi nyene, nk'uko umengo nta kintu na kimwe cahindutse. Abantu twagiye twumva bicwa, abakenyezi, abana, abatewe amagrenade, abatuririwe mu mazu, ariko umukuru w'igihugu agahoza abantu bo mu bindi bihugu babuze ababo. Ntitwigire twumva mu Burundi ahoza iyo miryango iriko irabura abantu gutyo. Ibi bintu ni biki muri leta yiyita mvyeyi? Niho rero avuze rirya jambo twagize tuti vya bintu biraheze. Ariko kuva amaze kurivuga, abanyuruzwa baramaze kunyuruzwa, kandi
n'abicwa baramaze gusubira kwicwa, ibiziga biramaze gusubira gutorwa mu Kamenge, hehe hose ukumva yarabivuze, ariko uwo mengo yaramaze kuvyibagira n'ivyo yavuze. Umuntu akaguma rero agira ca kibazo, amajambo ya Perezida Ndayishimiye afise iyihe nsiguro? Rero umuntu amaze kwiyumvira rwose agasubira akiyumvira, ukaraba ingene yariko akarira abari imbere yiwe, amaze kuvuga ko atagira abamufasha, amaze kuvuga abamaze kuja kumuraba bamubwira ko azogwa ku kivi, amajambo Perezida Ndayishimiye yavuze usanga ahubwo ateye aja kwegereza ayavuzwe na Perezida Ndadaye igihe uko haravuga ivyo yavuze amaze gufatwa n'abasirikare. Niwe yavuze ati ntimuhirahire ngo musese amaraso nimba mukunda imiryango yanyu. Ayo majambo yaravuzwe n'umukuru w'igihugu. None uyundi mukuru w'igihugu aravye ba generale bari imbere yiwe, barimwo wa mushikiranganji wa mbere, barimwo umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu, barimwo n'abandi, ubona yavuga ishavu urisoba mu maso yabo. Sinzi ko muraraba ayo mavideo yerekana abo yariko arabwira abategetsi bari imbere yiwe ingene bari basa igihe ariko aravuga, ukabona babwira nawe yashavuye, nawe ukabona bashavuye cyane mu muraba ayingwe. Umuntu akibaza uti ubwo Perezida Ndayishimiye burya yariko avuga amaraso y'abanyagihugu canke yariko avuga amaraso yiwe? Ubwo Perezida Ndayishimiye mu kuvuga rirya jambo ati ntimuhirahire ngo musese amaraso, nimugumuke ukundi kose mushaka, ariko amaraso arahuma ntimuyakoreko, ubwo ntiyavuga yiwe? Ubwo ntiyoba yikeka canke afise amakuru amubwira ko abo nyene bitwa ko bomufashije batakimufasha, abo nyene boba bahagarika ingingo ariko arafata? Ubwo nta makuru mabi yoba bafise ko agira ati aba bantu bazohava bangirira nabi, akaca ababwira ati ntimuhirahire ngo musese amaraso, aya maraso mukayakora ko azobahumira? Ubwo si ico yariko aravuga? Nibaza ko iri jambo yavuze ngaha rizoza gusobanuka inyuma, nibaza ko tuzoza gutahura neza ico yariko aravuga inyuma, kuko iyaba yavuga amaraso y'abandi barundi abandanya guseswa n'inzego arongoye, nibaza ko twari kubona mu bihe bimwe bimwe aciye aza araboneka iyo hari abantu bishwe, hakabaho umunsi aho avuga ati uno munsi ndaciye umurongo utukura, ivyabaye kumbure vyarabaye, ariko guhera uyu munsi uwuzosesa amaraso bizomuhumira jewe ntazosubira kuntora na gahengwe. Mugabo kubona abantu bagumye banyuruzwa, abantu bagumye bicwa, akigumira muri ka gacerere, ni ukuvuga ko amaraso yariko aravuga atari ayo banyagihugu basanzwe, nuko amaraso yavuga ashobora kuba ari ayandi kandi ashobora kuba ari ayiwe, ariko abwira bamwe bamwegereye yoba atanguye gutinya ko bashobora kuja ku rugero rwo kumugirira nabi. Ico nico je nahavuye ntahura muri iryo jambo, uravye uko yabivuze ameze, ukaraba abo yabwira nabo uko bariko bararyakira, ico kintu nabonye ari ikintu gikeneye insiguro rwose kikazosigurwa. Ariko kandi ico yavuga co nico, amaraso arahuma, abakora amaraso arabahumira. Yaba muri iyo myaka yakahise usanga bariko baranidogera, bariko barazura abishwe muri iyo myaka, burya babikoze nta mahoro bagize, burya babikoze nta migisha bagize. Ugiye ukabaraba mu nyuma ingene ivyabo vyahavuye bigenda, usanga ata mugisha bagize. N'abayasesa uyu munsi ntibihende ngo barasesa bakubaka amazu, bakibona bakomera, bakibona umenga basigaye ari bo baremye umuntu, baribesha gose. Amaraso y'umwana w'Imana arimwo arahambaye cyane, uyasheshe uragira umuvumo urakujako. Bazobibona ko bibakurikirana kuri bo, ku mvyaro zabo, bazobona ko iyo wakoze ivyo bintu vy'amaraso bitijana, biragukurikirana. Rero ijambo ryo yavuze ryo nyene bisanzwe ari ryo, abasesa amaraso y'abarundi nibabihagarike kuko bikwegera imivumo ikomeye cyane. Ndagarutse nitwa Nimva Izayi,
bwa mbere sinivuze izina kubw'impamvu zo kumenga umwanya cari ikibazo. Rero ikibazo kangarukanye nshaka kuvuga nakajanye no kuba umukuru w'igihugu ku munsi mukuru w'ubumwe yarahamagaye atabaza avuga ko impunzi zikwiye gutahuka, kuko impunzi kenshi birutwa n'igikoko cy'igihugu ihungiyemwo. Ariko sinibuka neza ko hari imbere y'iryo jambo nuko ari nyuma yaho sentare yaciye imanzi zicira abari muri izo mpunzi nyine umukuru w'igihugu yavuze bacirirwa ubuzima urubanza rwo gupfunga ubuzima bwabo bwose, kandi aribo bari mu bavugwa ko umukuru w'igihugu yifuza ko botaha. Mbega urwo rubanza rwacibwe rugacibwa impaga bene kwagirizwa batisiguye imbere y'intahe rufise ingaruka izihe kukora kama umukuru w'igihugu aba yateye ngo nibahunguke? Murakoze. Izayi urakoze kandi nawe kuri kano kabazo ubajije, kuko nako kazanye ikindi kibazo nyine gikomeye kiri mu gihugu, aho hasubira kuboneka ukwivuguruza, mbere umuntu akanibaza by'ukuri icyo umuntu aba ariko aravuga icyo ari cyo, kuko nk'uko bivuze Perezida Ndayishimiye yarashimitse mu ijambo ryiwe ryo kuwa 5 Ruhuhuma, aho twibuka imyaka 30 iheze habonetse amasezerano y'ubumwe. Yarashimitse rwose ku ijambo ryo gusaba ko abarundi botahuka mu gihugu, ko impunzi zogaruka. Ariko kandi igitangaje, umunsi mbere ni ukuvuga ku itariki 4, ibyo yabivuze ku itariki 5, ariko ku itariki 4 niho bari bagiye kumanika kuri sentare Ntahinyuzwa, bamanika ivyandiko bivuga ko abantu bashika 34 barimwo 12 bo mashirahamwe yigenga n'abamenyesha makuru, barimwo abanyapolitike, bamwe mu ndongozi z'abanyapolitike batavuga ngo n'ubutegetsi bashika n'imiburiburi 8, barimwo n'abandi bahoze ari intwazangabo mu gisirikare c'u Burundi, bakavuga ko abo bantu bose baciriwe urubanza rumwe bagiye gupfungwa imyaka y'ubuzima bwabo bwose. Ivyo bakabikora umunsi umwe imbere y'uko Perezida Ndayishimiye aza gusaba abantu gutahuka. Aho murumva ko biza biboneka ari gihushane. Muri iryo jambo kandi hari ijambo yashimitse ko yaravuze ko batigeze ab'impunzi. Ico carantangaje kuko we nyene mu rindi jambo aravuga ko yigeze gupfungirwa i Tanzania. Yaravuze ko aho yavuga ko ata gihugu cabafashije ngo ku rugamba, aravuga yuko niyo Tanzania bavuga ari ico gihugu ca mbere yapfungiwemwo. Ico gihe rero apfungirwa i Tanzania, mbaze ivyo yari arimwo, sinzi ko ico gihe ariko aritemberera nuko nawe atabaye impunzi vy'ukuri. Kuba impunzi, yavuze ko iyo uri impunzi mu gihugu uba urimwo uba urushwa uburenganzira n'ibikoko vyaho, no kuvuga urutwa n'isazi, urutwa n'akanyegeri, urutwa n'imbeba n'amajambo. Ubwa mbere bwo bigoye kumva ingene umukuru w'igihugu ashobora kugereranya umuntu n'ibikoko. Ico kintu kiragoye kumva. Imbere yuko tuniyumvira ukuri kw'ivyo ariko aravuga aho kuba guhagaze, umuntu ashobora kwibaza ingene atahure ikibazo c'agateka ka zina muntu, kuko mu gihe yarahiriye kubahiriza agateka ka zina muntu no kubahiriza amasezerano mpuzamakungu y'agateka ka zina muntu Uburundi bwashizeko umukono, ariko akaba afata ko impunzi ifise uburenganzira busumbwa n'ubw'isazi canke akanyegeri canke umubu, kandi Uburundi bwakira impunzi. Umuntu asigara yibaza, mbega bimwe yarahira yari yumva ivyo ariko aravuga? None impunzi ziri mu Burundi ga yemwe, za mpunzi z'abakongomani zihuzuye, zimwe z'abanyamurenge n'abandi, niho twabonye mu minsi heze bagenda bafatwa ukuntu kwari guteye isoni. We afata ko abo
bafise uburenganzira buri inyuma y'ubw'ibikoko biri mu Burundi. Mwumva ivyo bintu bitarengeje, bidateye ubwoba, ijambo nk'iryo rivuzwe n'umukuru w'igihugu? Twizere ko mu kubivuga atabanje gupima icyo ashatse kuvuga, ko wewe yoba yashatse gushira imbere kwerekana ko umuntu iyo atari mu gihugu ciwe bitaryoshe, ko atawisanzura nk'uko yo kwisanzura ari mu gihugu ciwe. Twiyumvire kwica arico yoba yagombye kuvuga, naho ubundi yoba yarapimye ayo majambo avuze icyo asigura, akaba vy'ukuri yemera ko impunzi yoba yahungiye mu Burundi ifise uburenganzira buri musi y'ubw'ibikoko biri mu Burundi, ko barakamaramaza, vyoba biteye isoni, vyodutera ubwoba mbere ingene yoba abona n'uburenganzira bw'abarundi n'ubw'impunzi abobona gutyo. Ariko rero ico yavuze co sico, niko ibihugu ntibifata co kimwe impunzi. Hari ibihugu nka Tanzania, iyo twumvise ingene biriko birafata impunzi z'abarundi, wumva n'ukuri biteye ubwoba. Aho urumva ico yariko aravuga ko kumbura abatwara Tanzania nabo babona ibibazo vy'impunzi nk'uko perezida w'uyu musi w'Uburundi yoba abibona. Aho uhava wibaza ko ari ivyo aba ariko aravuga. Hariho ibindi bihugu impunzi bagenda bakayugaranira ahantu mw'ikambi, ugasanga ntifise uburenganzira bwo gukora, ugasanga impunzi ntishobora kugira ico yishikanyeko. Ivyo hariho ibihugu bimwe bimwe usanga bimeze gutyo. Ariko hariho ibindi bihugu impunzi imbere yuko banayibonamwo impunzi bayibonamwo umuntu, kuko hahambaye ubwa mbere kubona umuntu. Iyo uzi umuntu ico arico, ukamenya ko umuntu wese afise iteka ryiwe, ica mbere ukora no kubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu. Ivyo bihugu rero vyo biratandukanye gose n'ivyo Perezida Ndayishimiye aba ariko aravuga. Impunzi barayakira, impunzi bakayiha uburenganzira buhakwa kungana n'ubw'abanyagihugu, kiretse ubwa politike, kiretse uburenganzira dufate burya bwo kuja gutora canke kuja kwitoza. Ariko ugasanga ubundi burenganzira bwose iyo mpunzi irafise uburenganzira bungana n'ubw'abandi banyagihugu. Ugiye mu bihugu bimwe bimwe vya Buraya, za Canada, za Australia, zande, aho usanga mbere n'abanyagihugu basanzwe iwabo atani ibibazo by'intambara bihari, bagira ati cyo dufasha tugashikayo, usanga impunzi zaho zubahirijwe nk'abandi banyagihugu basanzwe bari muri ivyo bihugu. Mbere ugasanga iyo haciye imyaka itari na myinshi cyane, izo mpunzi ziratinda zikagera ku rugero rwo gusaba kuronka ubwenegihugu bw'ivyo bihugu. Ugasanga buhoro buhoro bagenda bahabwa uburenganzira bwo gutora aho mu nzego zo hasi, bagatera baduga gutyo gushika naho baja ku rugero rw'abandi banyagihugu bose muri ivyo bihugu. Ivyo bihugu hari ibitari bike vyagiye birarongorwa n'abantu bigeze ko ari impunzi, bakaduga canke bavutse ku mpunzi, bakaduga gushika naho barongora ivyo bihugu nyene. Akarorero mbere ntikari kure, aho ubona abantu bavuye ahandi canke bavutse ku banyamahanga batera barongora ibihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi uravye icegera c'umukuru w'igihugu waho aherutse gutorwa, ukagenda ukaraba Barack Obama yigeze kurongora ico gihugu, ukagenda ukaraba mu bihugu nka za Canada n'ahandi, urabona abantu bavutse ku mpunzi canke bavutse ku bavyeyi b'abanyamahanga bahimukiye, batinze bagera no ku rugero barongora ivyo bihugu. Kuko muri ivyo bihugu ico bashira imbere ku muntu uretse iteka ry'umuntu, nico uwo muntu aha ico gihugu, no kuvuga amakori atanga. Ikori ryawe niryo riguha ijambo rinini, niryo rigutuma uhabwa uburenganzira bwo kuraba ikori utanga ico rikora. Ari naho utinda ukaja no muri ivyo vy'amatora ku rwego rwo hasi, gutyo bikagenda biraduga. Ariko twebwe mu Burundi bwacu, umuntu ntibamufatira ku ikori ryiwe ngo bavuge bati aya mafaranga twonona n'amafaranga y'umunyagihugu, ni ka gatoki yagiye kugurisha, ni ca kintu, ni ikintu yaruhiye ciwe camugoye,
twakuyemo ikori, iryo kori rihinduka amafaranga y'igihugu. Ntidufise uburenganzira bwo kuyigina twubakamwo amazu uko dushatse, tuyatemberamwo uko tugomvye, tuyonona uko tugomvye. Dutegerezwa nyabuna kumwubahiriza kuko ayo mafaranga ari ayiwe, kandi tukamusigurira ingene yakoze, kandi bikamuha n'uburenganzira bwo kugira ijambo muri ico gihugu kuko ari amafaranga yiwe dukoresha. Ivyo rero nivyo batarumva abategetsi bacu, ariho wumva umuntu ntiwacu ashobora kumara imyaka 30 ari impunzi akaba ata burenganzira na bumwe barashobora kumwemerera. Ugasanga dufise ushobora kuvuga ko abo bantu bafise uburenganzira buri munsi y'ubw'ibikoko, kandi babeshaho iyo leta mu makori baba ariko baratanga. Ico nico numva ca mbere novuga kuri ivyo bintu. Ariko kandi waciye wongera ko urabaza ikindi gice gikomeye wafatiye kuri ibi bihano rero duherutse guhabwa, sentare igaca urubanza ruteye isoni nk'uko twabonye. Mbanje kuvuga kuri urwo rubanza rwo nyene, mu bisanzwe nta n'urubanza novuga ko rwabayeho, nta rubanza rwabayeho kuko ntitwigeze tubwirwa ivyo twagirizwa ivyo ari vyo. Nta n'umwe muri twebwe aza ati wewe bagushize ko wakoze iki umunsi munaka, ko nawe wakoze iki umunsi munaka. Twaciriwe urubanza mu kivunga. Biragoye ko ushobora gufata generale ukaca ufata umumenyeshamakuru yakora mu radio kanaka, ukaca ufata umuntu atwara ishirahamwe ryejwe ivy'abana, ukaca ufata abantu usanga no kumenyana benshi batari banazinanye, ukabaha icaha kimwe ngo abo bantu bose bakoze icaha kimwe. Ivyo bintu biravyerekana nyene ko atarubanza rwabayeho. Ica kabiri, uko nyene tutazi ivyo batwagirije ngo tuvyisigure, ko urumva ntitwigeze tunisigura. Hakaca haza rero aho bavuga ko urubanza ngo barusomye itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu. Uwo munsi nyene kuri iyo tariki tugasanga umukuru wa sentare Ntahinyuzwa yarasohoye ico bita ordonnance, yarasohoye ordonnance yavuga ko gusoma urwo rubanza babishize ku itariki 30. Ku itariki 30 turatuma intumwa zija muri sentare kuja kubiturabira, zirahagarara ngaho, barabona ko urubanza n'uwo munsi rudasomwe, rwa rubanza ruca rurabikwa. Ikindi gitangaje, iyo dosiye ni dosiye inyegezwa. Dutumye abaja kuturabira muri sentare, baja kubaza bajya bita abagrefiye, akavuga bati iyo dosiye ngaha ntivugwa, ntikogwa ko ntiza, iguma inyegeje mu biro by'umukuru wa sentare. Umuntu akiyumvira dosiye, urubanza banyegeza, ubundi urubanza ruteza gusomerwa habona, si ikintu c'ikinyegezwa, bikaguma ari ibintu binyegejwe bitaboneka. Rero haciye amezi 7 tutatwumva ngo rega bwa bundi ngo twarabaciye urubanza, ngo haraciye amezi 7. Umuntu akiyumvira ibi bintu nibiki? Barashobora guca urubanza ntibamenye n'itariki baruciriyeko, bakanayoberwa ko uwo munsi banagwigijeyo batarusomye, bakatubwira ko uwo munsi barusomye. No mu kubiduha ukumva bafashe umwe muri twebwe bagiye barabimanika, bamanitse ibyo kwa Leonidas Hatungimana yahoze ari umuvugizi w'umukuru w'igihugu, ukumva bagiye kumanika ivy'umuntu umwe, mu nyuma akatubwira ko twese bikitwa ko twese twahawe twamenyeshejwe ivy'urwo rubanza. Murumva ko biteye isoni. Ubu rero urwego turiko twasavye ko umugwi w'igihugu urabe vy'agateka na muntu ugenda kutubariza ivy'urwo rubanza, ugenda kuturondera iyo dosiye. Twarabasavye ko bodufasha kuyironka, ariko ntitubivuga tuvuga ngo twiteze ngo tuzotunganirizwa. Ntidushobora gutunganirizwa kuko nta rubanza ruriho, ni ikinamico, si urubanza, ni ikinamico. Nivyo bita mu gifaransa parodie de justice, ntabwo ari ubutungane. Biri rero mu murongo muremure w'ivyo bita imanza za politike. Imanza za politike ziba zubatse gute? Ni imanza usanga zifise ishusho z'urubanza rw'ivyaha. Hakaba hariho abacamanza baraho, ukabona hariho umushikirizamanza, nukuvuga muri parquet baraho, abayiserukira,
hakaba hariho abitwa ko bagirizwa hanyuma bagakina agakinamico ukamenga umunsi umwe birumvirijwe hanyuma mu nyuma bagaca urubanza. Ntabwo ruba ari urubanza ubwo, baba bariko bakina urubanza, ni ikinamico nk'uko nabivuze, kuko imanza za politiki ikintu ca mbere kiziranga nuko umucamanza aba atigenga. Si umucamanza yigenga, ni umucamanza yahawe amategeko y'ivyo aza kugira. Ica kabiri, si urubanza abantu bisigura ngo bumvirizwe, ivyo ntibibaho, ico bita debat contradictoire. Muri izo manza usanga ata debat contradictoire y'ukuri usanga iriho. Ica gatatu, ni imanza usanga ibizovamwo bizwi imbere nuko urubanza rutangura. No kuvuga twebwe ubu naho bona duha iyo dosiye tukunguruza, ivyo bazoducira turabizi, si ibintu turinda kubaza, turazi urubanza bazoca baca inyuma, turazi naho twoja muri gasamburamanza, turazi bizoca bikurikira ivyo ari vyo. Mu bisanzwe si urubanza urwo, aho nta rubanza ruba rurimwo muri ico gihe. Muri kahise k'u Burundi imanza bene izo zarabaye incuro nyinshi. Sinzi ko hari intwaro mu Burundi yo bitigeze ikora urubanza rumeze gutyo, zirashoboka zimwe zimwe, ariko nk'intwaro zirezire zose zirafise ibihe zakoze imanza za politike. Imanza za politike zizwi cane ni nko mu za 65, za 69, za 71, kuva mu 72 gushika za 73 na 4, eka no mu bindi bihe bitandukanye hagiye habaho imanza za politike. Intumbero y'urubanza rwa politike niyihe? Ni ukunumya abo ubutegetsi buba bufata ko babugora. Bashobora kuba abatavuga rumwe n'ubutegetsi, bashobora kuba nk'uko kw'iwacu abari mu mashirahamwe yigenga, bashobora kuba abamenyesha amakuru, no kurondera kubanumya. Hakaba kandi no kurondera gutera ubwoba abandi basigaye, batuzohirahira agasubira gukora bijya, akamera nkabo, amenye ko tuzomugira uko. Mu Burundi igitandukanye n'ibindi bihugu, twebwe harongeramwo n'ikindi kintu kibi cyane. Mu manza za politike barashiramwo n'intumbero y'ukunyaga abantu. Muri iyi minsi wumva imanza zicibwa bakaca bavuga ngo abantu bazorihangwa amande ngo y'amamiliyaridi ijana, ukumva ko bagiye ngira nko guterateranya ubutunzi abantu bazi ko bafise, bakavuga bati tukabashira kuri no rugero, turazi ko tuzobatwara burya butunzi bwose bafise ku buryo atana kimwe basigarana. Ni imanza zo kunyaga, ni imanza z'abasuma. Hanyuma basigaye bafise na ya ntumbero rero twamaze kuvuga iyo gukumira abantu bakumirwe mu bijyanye n'ubuzima bw'igihugu, bazi babuzwe kwitoza, bazi babuzwe, bumva nk'ubu urubanza baduciriye ruratangaje, bavuga ngo badupfunze ubuzima bwose, bakaca bavuga ngo batubujije gukora mu myaka 20. None ubundi umuntu wamupfunze ubuzima yoza gukora imyaka 20 gute kandi apfunzwe ubuzima bwose? Hari ibintu wumva binatwengeje kaburi ivyo ari vyo, ariko intumbero niyo kunyaga, gutera ubwoba, no kwaka ijambo, no gukumira. Nivyo byonyine biri muri izo manza. Izo manza rero si manza zitsindirwa mu butungane, ni manza zihezwa na politike nyene. No kuvuga hari igihe izo manza mbere zinahindukira ubutegetsi bwonyene bukicuza ico bwaziciriye, bagasanga barikwegeye. Hari igihe bashobora kugirira nabi abantu by'ukuri, hari n'igihe ubutegetsi buremerwa bugasanga bwonyene burabifuse. Ntituzi inzira bizocamwo, ariko twebwe ntidufata ko ari ibintu by'ibitangaza batugiriye, dufata ko turi murongo wandi Barundi benshi bagiye barenganywa, kandi baduciriye ubwo kuko batashoboye kutwica. Ico bipfuza kurusha ivyo ntikwari kudupfunga ubuzima, bipfuza kudufuta. Nuko batubuze ngo batunyuruze, baduce imitwe, badute mu nzuzi. Nuko babuze bamwe ngo bafate ku nguvu nk'uko twagiye turabona bikorwa. Nivyo babuze ingene batwica, none barondeye ikindi biraza ko cyo tubabaza, ariko nta butore turusha abagiye baricwa muri iyi myaka, nta butore turusha abagiye barashahugwa, nta butore turusha abandi bapfungiwe ubusa. Kumbure tweho turanavugwa, hari n'abandi bitanavugwa, abo bose nta butore tubarusha. Ku bwacu rero ntaco tubwiye ubwo rubanza, turazi ko ari politike,
ibihe vya politike bihindutse canke mu wundi mwanya bizoba bumva ko ivyo bakoze bitari vyo, urwo rubanza bazoruhindura baheze babifute. Hazoba igihe ivyo bihera, n'izindi zaraciwe, bamwe muri bo baraziciriwe n'izo gupfa, ariko mbona bari harya ari uyu munsi bariko bararya abandi. Ico gusa umuntu yohanura nuko ibintu nk'ivyo twari dukwiye kubisohokamwo, tukubaka igihugu dufatanye, tukakigira Uburundi bw'abarundi bose. Narirya dufise leta ibandanya kuvuga ngo ni mvyeyi, burya hari amajambo ahuma, wiyise umuvyeyi ugatangura guhonyora abana, kumbure birashobora kuguhumira. Nico numva norangiriza ko kuri ico gisata. Ariko kandi hari n'ibindi novuga mutanambagije biri ku gisata c'ubutungane. Havuzwa abo, abandi bantu bariko bararenganywa ni benshi cane mu Burundi. Uravye nk'ibikorerwa uyu mukenyezi akiri umwana atarakwiza n'imyaka 19, Krista Kaneza, ahereza kwicirwa umugabo, akinjizwa umunyororo nawe, akambikwa ibara nk'iryo twabonye, tukabona vyerekana ku mateleviziyo, mu gihugu kitashoboye gukingira umugabo, kandi biboneka ko umugabo yishwe n'inzego z'igihugu. N'akamaramaza ibintu biri aho hantu, n'akamaramaza. Hakaba na ryajwi twumva nyene aho ubutungane burekura umuntu, tukumva umushikiranganji w'ubutungane yatanze amategeko yoba yavuye no mu biro vy'umukuru w'igihugu ko umuntu arekurwa, ariko tukabona nta kivuyemo. Murumva ko ivyo bintu bitangaje. Ukabona umupolisi aragenda agahagarika ingingo y'abacamanza ataco yinona akigira. Ni vya bindi biguma biza ninde afise ubutegetsi muri ico gihugu. Ubwo butegetsi bunyegereje ahantu hehe. Hari uwundi mugwi novuga wabaje gose kandi ujanye n'izi ngingo Ndayishimiye afata ntizije mu ngiro, n'abantu bahejeje iminyororo, bamwe ugasanga umuntu yamaze umwaka, aramaze imyaka 2, yararangije umunyororo wiwe ntarekugwe, bakanka ko arekugwa kandi yararangije umunyororo. Ako n'akamaramaza. Hanyuma Perezida Ndayishimiye ukumva mu mpera y'umwaka aravuze ko arekuye abantu, akavuga ko hari imigwi y'abantu arekuye. Ukaca usanga na bamwe bahejeje iminyororo n'ubwiza aravuga mubwira ngo rindira cya kigongo cy'umukuru w'igihugu kibanza gikore. Ukumva iyo ngingo iragiye kumara amezi 2 ntishigwe mu ngiro gushika uyu munsi. Ivyo bintu biri muri ico gihugu ni biki? Aho no kuvuga bafashe amadosiye, bamwe bafise za nguvu, kumbure bariko baratoranura, uyu turamurekura, uyu ntitumurekura, gutyo abandi bariko baratozwa amahera, bariko barakwa ibiturire, bikaguma ari akamaramaza. Kandi wumva ijambo ryavuzwe ryari ijambo ryiza, ariho umuntu aguma agira ati ninde afise ubutegetsi aho hantu. No kuvuga rero akabazo kanje ka kabiri, nyakubahwa umutumire Pacifique, mpagaze kuri iri jambo rigaragara ko umenga umukuru w'igihugu arivuguruza, afise abandi batwara. Rimwe na rimwe birashobora gushika ugasanga bamwe ntituzi amategeko, ariko nkagomba kubaza, mbega igihugu gitwarwa n'umukuru w'igihugu gusa? Nimba igihugu kidatwarwa n'umukuru w'igihugu gusa, mbega ararekuriwe kuba afite abajenama? None ni kuki twokwama tubona amakosa ku mukuru w'igihugu wenyene? Aho nshatse kugira mushobore kuntomorera ububasha bw'umukuru w'igihugu mu gihugu, ndetse n'abunganizi biwe kugira ngo mushobore kunsobanurira. Nyuma yaho ndafise akabazo gatoyi no kwibaza ko koba kari nyuma y'ikiganiro, nkaca mbaza tuti mbega abahunze mu mahanga bahunze kiringo ca gatatu nk'uko nawe ubwawe woba urimwo, mutegekanya iki mu gihe impunzi zorushiriza gusaba guhunguka, kugira ngo abahunze ibikorwa vya politike bashobore kuzotunganirizwa? Mbega mutegekanya iki ku mpunzi ziri mu mahanga? Mushobora kuzozifasha gute mu gihe ibihugu vyo mu makungu vyoba bifashe ingingo yo kwirukana no kufuta koko
ko ata mpunzi y'umurundi ikwiye kuba mu mahanga mu gihe boba bavuga ko uburundi bwaba bufise amahoro n'umutekano, nk'uko ni byashitse igakura ijisho donc igakura ku rutonde uburundi bwoba buri mu ngorane canke mu ntambara muri kimwe mwita phase 4. Muri ico gihe abarundi mushobora kubabwira iki canke muzodufasha iki twebwe dusanzwe turi mu mahanga? Akabazo kanje karako, murakoze. namwe ndabashimiye ku kabazo mumbajije. Utubazo mbere twanyu twose uko ari dutatu nshimye kutwishurira hamwe. Ku kabazo ka mbere muragira muti abarundi barashima ko hariho umutwaro w'imbonerakure wari ubahanze mu ntwaro iheze ya perezida Nkurunziza, ariko ubu ko perezida Ndayishimiye yoba yabakuyeko umutwaro w'izo mbonerakure. Iki siko ndakibona, ntitukibona co kimwe, gusa nobanza kugushimira ko ubwa mbere bwo ubona ko imbonerakure mu gihe giheze zari umutwaro kandi ntaco ureshemwo. Mu gihugu cose imbonerakure ziboneka arizo zicunze abanyagihugu, zibatera ubwoba, zikorana hamwe hamwe n'abakozi b'iperereza mu gufata abantu. Ibikorwa vyokozwe n'igipolisi ukabona imbonerakure iraza igafata umuntu nayo ukamenya afise ubwo bubasha, bamwe bagafatwa bagakubitwa, abandi bakabugwa irengero, abakenyezi bagafatwa ku nguvu. Ibindi bibanza ugasanga imbonerakure zirashobora gutoza amafaranga, zikaka amafaranga abantu ku nguvu, ukayoberwa urwego rw'igihugu izo mbonerakure zoba zirimo, ku buryo zo zitoba zimeze nk'abandi banyagihugu. Kandi undura naho wabona zigenda guhagarika ibikorwa by'iyindi migambwe, ukabona nk'aba CNL bakoranye ziragiye kubahagarika cyangwa zirafasha uwundi mu CNL ngo aje kugirisha inama, ngo aba CNL bakoraniye hamwe. Ukibaza uti none mweko muri mbonerakure mukaba muri abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD, mweho mwakoranye gute mu kuza kumfata? Uko mwomfata ariko namwe mwoca mufatwa. Nimba mwashoboye kugirana inama yo kuza kumfata, mwumva mweho mutakoze inama y'umugambwe itemewe. Rero imbonerakure zaboneka ko zari ikindi kintu kitazwi mu gihugu. Niho igihe perezida Ndayishimiye aje, mu minsi ya mbere vyabonetse ko hari ingingo zafashwe ku mbonerakure ziragabanya kakariro gushikaho habaho ijambo riraho twese twakomeye amashi rya buramatari w'intara ya Kayanza, nyakubahwa Koloneli Remy Cishahayo, aragira ati jewe nzosanga ariko akora ibikorwa vyajejwe umutekano atari wajejwe tuzihurira. Kukumva we n'umusirikare ntiyavyumva ingene abo basivile bagenda gukora ibikorwa vy'abajejwe umutekano, bakihindura abapolisi nabo, hamwe ugasanga bambara ari imyambaro y'igipolisi n'igisirikare, ahandi ukabona agendana za motorora, ibintu bitagira uko bingana. Ni kuri ico kintu ntawe utari yagishimye ico gihe. Ariko muravyibuka ko mu kwezi k'umunani umushikiranganji ajejwe urwaruka yahoze ari n'umukuru w'imbonerakure Ezekiel Nibigira, ari nawe yatanguje imbonerakure kuzigira nk'abasirikare, kuzigira nk'abapolisi, mu biri hano yita Operation Aigle Éveillant. Niwe havuye aja kuvuga ijambo, avuga ijambo riteye ubwoba rwose, wumva ko aja kurivugira hamwe mu Kayanza nyene kuri wa muburamatari kuja kumuvuguruza, ukumva ko avuze ati ahubwo nimuje ku kivi. Mu nyuma twarabonye imbonerakure zisubira guhamagara kugira amadefile, twarabonye zisubira kubwirwa amajambo, wumva ko basubiye gutera bagarukana muri vya bindi nyene umenga n'ikindi gisirikare kibitse ngaho. Ibi bintu rero ku bwanje nkuko avuze uti n'umutwaro yaraje gukura ku barundi, birakwiye kwicarirwa. Kuko uyu munsi biretse kuba vyeruye nkuko vyahora bimeze ku butegetsi bw'umuhisi Nkurunziza,
ariko hirya no hino turacumva imbonerakure n'ubu zishobora guhagarika umuntu, turamwumva abandi bafatwa bakabugwa irengero nk'ariya mu za Cibitoke, abantu benshi bajabuka muri Kongo bagiye kurondera akazi, abantu bavuye muri Kongo bakajabuka Rusizi baza mu Burundi, turumva ibibera ku mupaka w'u Burundi na Kongo hariya mu Cibitoke, aho imbonerakure zifata abantu bakaca babugwa irengero, abandi bakicwa, zikabanyaga ibyo bafise, ibiziga bikaboneka mu Rusizi. Ivyo bintu birabandanya kuvugwa cyane mu Cibitoke. Turumva no mu tundi turere aho usanga hari imbonerakure izwi cyane aho hantu, ihohotera abanyagihugu, ibakubita, ikababwira ko ataco bazoyigira. Umuntu yoshima ko hariho hamwe hamwe tuza turumva imbonerakure igira bene ivyo kumva yafashwe. Ejo bundi twaravyumvise mu ntara ya Cankuzo, naho abari bafashwe bamaze mu munyororo umwanya urume rumara babararikuwe, mugabo ico kubafata kikaba kinabayeho kubera bakubise umuntu. Twarumvise n'ahandi hake hake wumva ko bishika bagafatwa. Twarumvise kandi ikindi gitangaje giherutse ni muri komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro, aho umukuru w'imbonerakure muri iyo ntara yafashe umukuru w'umugambwe CNL yitwa Richard Havyarimana ku mutumba, akamusohora ijoro, akamutwara, mu nyuma akamutora, bagatora ikiziga mu ruzi Ruvyironza. Twarumvise uyo acibwa urubanza sentare y'Imwaro, mu nyuma sentare y'Iyungururizo yamuha. Turumva ko uwo muntu yahanywe naho babaha ibihano atari byo basanzwe baha abandi. Umuntu yishe umuntu bikaboneka, ikiziga kikaboneka, mugabo ukumva ngo bamuciriye ngo gupfungwa imyaka 15. Ku bandi uri kurumva bahanira hagati y'akazina muntu bacigwa imyaka 32, abacigwa gupfunga ubuzima bwose batarinze no kwisigura. Mugabo imbonerakure yabonetse ko yishe umuntu, ukumva ngo ni imyaka 15. Urumva haracyariho akabuze, ariko urumva ko imbonerakure ubu bishobora gushika tukumva yahanywe. Hari ya mbonerakure yatwara icegera c'umukuru w'imbonerakure Gitega, naho nyene twumvise yahanywe. Ivyo ntivyari bimenyerewe ku ntwaro ya Nkurunziza, ariko imbonerakure n'ubu ahatari hake mu gihugu ziracatera ubwoba. Imbonerakure n'ubu ziracigira ibitangaza, ukamengo ni kindi gipolisi canke igisirikare casizwe mu gihugu. Ivyo ntibirahera n'ubu. Ku kibazo wambajije uti mbega umukuru w'igihugu akunda kwagira amakosa ayakora wenyene, iki rero abantu babipfuza kuba abakuru b'ibihugu bakwiye kukimenyera. Umukuru w'igihugu aba ari hejuru y'inzego zose z'igihugu. Wumvirije indahiro arahira ibintu yiyemeza ko agiye kuzokora, nivyo bituma nyene mu nyuma amaso yose amugarukako. Vya bintu yarahira bitabonetse, abantu bagaruka kubimubaza. Yaratwemereye kugwanira ubumwe bw'abarundi bose. Mu gihe ubwo bumwe bubaye nabi, tugaruka kumubaza igituma biyangara. Yararahiye ko azofatanya abarundi, yararahiye ko azogwanya ihonyabwoko, ko azogwanya ivyaha vyo mu ntambara ari ivyaha vy'agahomerabunwa. Bibonetse dusubira kuza kumubaza igituma biba, kandi yararahiye ntihagire ico akora ngo bihagarare. Niwe yaturahiye ko azokubahiriza agateka kazina muntu, yaba ibiri mu mibwizwa shingiro ry'u Burundi, mu mategeko y'u Burundi, n'ibiri mu masezerano mpuzamakungu u Burundi bwemeje. Ivyo bihonyowe tugaruka kumubaza igituma yabirahiye ntabishire mu ngiro, kandi yaravyiyemeje. Yararahiye kugwanira gukora ku buryo inzego z'igihugu zose zikora neza. Yararahiye ibintu bitari bike, indahiro yiwe ntisanzwe. Muri ico gihe arabibazwa, singahe iwacu gusa n'ahandi hose nuko. Ni nkuko no mu ntwaro za kahise, iyo abantu bavuze ivyabaye nabi ku ntwaro ya Repubulika ya gatatu bavuga Perezida Buyoya. Ugira barashobora kuvuga n'umushikiranganje yari afise, bavuga Perezida Buyoya. Iyo bavuze ivyabaye kuri Repubulika ya kabiri vyarabaye nabi, baca bavuga Perezida Bagaza. Bavuze ivyabaye kuri Repubulika ya mbere, bavuga Perezida Micombero. Ivyo uwihaye kuba umukuru w'igihugu
ategerezwa kubimenya ko ibizoba mu gihe ciwe azobibazwa. Mu gihe bikozwe nabo musi yiwe, igikorwa ciwe nico kubahana, nico kubahindura, kuko twamuhaye izo nguvu ko ashobora gukura uyu agashiraho uyundi abishoboye. Atabikoze amakosa aguma amujako. Ico rero ntuze kumbaza ngo mbega abunganizi biwe babazwa ibiki. Bibazwa ubwa mbere umukuru w'igihugu, hari hamubujije kubikora, twamuhaye inguvu zo kubakura agashiraho abandi babishoboye. Icya gatatu wambagije cerekeye impunzi, uti mbega hamwe impunzi zoba nyinshi zipfuza gutaha, twebwe twobibona gute, twobwira iki abandi basigaye cyane cyane nk'abahunze ku mvo za politike? Je nibaza ko wihenze mu kubaza ikibazo. Si hamwe impunzi zoba nyinshi, impunzi zose dusaba gutaha. Wibuke ko naje uriko urakibaza ndi impunzi, umenga wanabishizemo. Impunzi twese, si hamwe impunzi zoba nyinshi, ni impunzi twese. Amasezerano y'ubumwe bw'abarundi duherutse guhimbaza amaze imyaka 30 avuga ko Uburundi ari cibare c'abarundi, umurima rusangi w'abarundi.